ndakunyotewe kuruta amazi, ndakwinginze ungenderere, ndakunyotewe n'amajambo ushobora gufata mu kanya gatoya kanya isase ari mu ndirimbo ndakunyotewe ya Arnaud Robert Nganji n'umurundi amaze imyaka 2 gusa hari mu gisagara ca Edmonton muri Canada, n'umurundi yubatse afite umutandukanye umwe mugabo Imana itarahezagiza ibibondo, n'umurundi afite urugendo rw'uburirimbyi mugabo kandi nivuga butumwa, n'umurundi gushika ubu afite indirimbo nyinshi arizo akoranye n'abandi benshi mugabo twe twatanga kumenya biciye ku kino kivugo canke Islam ntibazi byatangaje abantu rero kumva ubutumwa cyane aje kubigaruka ko mugabo kandi nakano karirimbo kamaze indwi ine gusa mwatanga kubiza ijya mbere mu kiganiro cya EAC live show ndakunyotewe. Tuza kujyana na mu kino kiganiro aho gufatanya ubuzima cyangwa urugendo rw'umuziki n'urugendo rw'ivuga butumwa kuri uno Arnaud Robert Nganji. Ni sawa namahoro cyane murakomeye yego cyane sangwe kazi ibya kandi muri studio za radio Ndiragakura murakoze cyane muri EAC live show twakirana neza ndasirwa wamone namubonye vibe news kandi nabeze nk'uwa PDD Mr. nawe gute hariya ariko radio ibintu byanjye meze neza cyane gose bifatamo neza cyane yego aha twe turi polyvalent urumunsi uri wicaye ngahe tukaba wicaye ahe tukaba wicaye kuko byose tubikorera rimwe nuko twakoze inkuru y'ubushakashatsi bijyanye na gutisiga amavuta ku bagabo twawarukira under carpet ubure baje ahabona mbega jewe rasiga twasanze umwe ngo byo bari byo benshi twisiga amavuta ku maguru kenshi urashaka kwisiga handi cyane bwa no gukoresha umwanya no kunyaruka wowe iyo ngingo uyumva gute ugiye kwiki urumva iyo ngingo ndayumva cyane ko abagabo kenshi twambara n'amapantaro rero akuntu amaguru aba afutse bakunda ko dufisa n'amaguru anyunyutse kuko bagiye kumenya amaguru y'umugabo ingana ameze amapantaro hari n'igihe usanga umuntu afite utuntu tw'utwoya rero n'akisiga amavuta usanga bitaboneka cyane ariko rero ugeze mu bihugu byo hanze kubera habakanye utisize amavuta uragaruka rwose ugasanga umwera wakumereye nabi n'umubiri urashobora kononekara hari igihe biba ngombwa yo kuwisiga ugira ubombe bukebuke kubwira rero ngo hariya mwebwe n'itegeko oya si itegeko n'itegeko ubuzima buguha ubuzima yego kugira wirinde kugaduka mugabo yaba utandagaduka ngaha nk'aho iwacu mu Burundi cyangwa muri Afrika kumbure naho nyine twaba dusanga abagabo oya tuvuze uko nova no hagati mu bigo rero tuvuga ko bisiga amavuta kuko abakanye kandi usona ko utisiga umubiri ucume ngo wamerewe nabi mba rero bagenzi ngo kwakanye no so twakuriye nta by'amavuta gahakanya kuvuga aho twanashima ahubwo uruguru umuntu yisiga amavuta menshi kubera umwera ikindi usanga hari ibintu by'amaga kubera ivumbi umva hariya mwebwe nibihe bituma mubayemwo mubaye byo bituma mwira bwiye kuraba mu byukuri abo bashakashatsi sinzi bakoze ibyigwa ku bantu bangana mugabo bavuze ince 20% z'abagabo batisiga amavuta ku maguru jeno haba mbona sanga umengo byo babirenga kuko abagabo banayisiga rimwe usanga atari umugigo wa mwisi yose bibwiriza rimwe abo bana bayisiga bakarigwa n'abatandukanye babo nanje nuko atagiye kugeza umusiga atakwiyukije ntiwisiga bo kubera ko biri mu ndero yabo mu mugigo wabo bakenyezi aho rero urakabutse nyene amaguru yabura gutse kurega rero muraba bana bakabarera niyo mpamvu mwuzuzanya mudasamburana nuko rero namwe mutemja kuri page mutubwire mu byukuri niba abahinga abashakashatsi abaronzi barashikuje canke bavuze ukuri kurama nuko turagiye mu giterero nyezina urugendo rwawe rwo kuririmba nivuga butumwa duhera mu Burundi cyane wabikoze ugeze hariya i Burayi duhera mu Burundi kuko nabikoze haraciye igihe burya naratamwe no kugutumwa natangiye kwandika nkiri mu mashuri yisumbuye mu mwaka wa 8 aho ni hari kuri SOS hariya amaja mu Kamenge ego naniga mu 7 mu 8 niho watangiye kuzandika
rero gusa sinari bwiyumvire ko ibyo nandika nobibwira abantu numva umengo ni iby'iwanje ko nibwo buryo bwanje bw'userura kiri ku mutima hama rero bukebuke rero hacazamwo n'ibyo kuririmba naho kuri jewe gikomeye ico nateje imbere n'ibyo twokwita slam cyangwa kwivuga amazina hama rero hacaraza rero no kuvuga ubutumwa byajemo mu nyuma rero ico kintu cyo kwandika n'uburyo mfise bwo gushikiriza ubutumwa abantu mu buryo bworoshe kandi butuma abantu babwakira nefisi imyaka 13 kenshi abantu bandika slam usanga hari unavuga ibyo bandika ubutumwa buraba ikintu kanaka so atarabandika ibintu bijyanye n'urukundo ugasanga abantu bijyanye no mu buzima busanzwe ugasanga hamwe ikintu z'agahinda we nyinshi wandika usanga ubutumwa buri mu bujyanye n'iki burya ikintu cyatumye nandika ubwa mbere hari umuhungu umwe twigana twe turatambuka tuvuye ku ishuri acambwira ngo njye mu mukuru w'igihugu ingoma zose n'uca nazitatura nkazikurayo mu muhandanira ibishasha ingoma zo zikura narababaye ingoma zituranga yego ngo n'iby'imico ngo babikurayo no gufungura sinafunguye no kurya amasina ajyanye nahise mfata ikaramu ndandika ndavuga nti ibintu ntibishoboka uwo muntu aramenje niko natanguye kwandika ibyo byanyuguruye no muracavugana byerekanye iyo nta n'ibyo nabwiye ko rero byavuye ko mugabo n'ubu ndacayibuka umugabo bana cyangwa cyane nibaza ko kiri muzima yitwanda mu tumugarure tumubaze kabyari ibintu kiri byarindi cyangwa mwana ba adolescent 14 wa ubukomeye ni 13-14 ubona ko ari we ubwanje rimwe hajya usaba ngo gashaka gashyikiye hano babuze urubuza cyangwa inzozi y'abantu no twacisha intuze ikinyugunyugu ntibumere ikinyugunyugu gacisha ntibumere nabuhori ushiraba rero hari igihe ugira urugamba rwo kutagushaka n'igihe ugira urugamba rwo kugushaka cyane mu muza kuri foto ngaha cyabonye n'ubwanze cyane ari gusanga bajyambere usanga bufise ubuzima vraiment ari bwango bufise santé uramukanye iyo niyo ya mbere Islam wanditse navuga ngo hari Islam wandika especially nko ku bantu kanaka hamaze nawe wiyumvira uzandika ibintu bimeze gute kinshi bayivuye ku ikintu cyose kinkoze ku ntunga duhuye igano kagenda neza aho namura abantu badasanzwe ndashaka guca nandika cyane numvise nezerewe nkandika numvise njyewe nkandika nta cyose urandika n'ubuzima bwawe barundi bavuze umuganugana kariho hajya mba ndimo kandi ntarimo umuganugana kariho hajya mba ndimo kandi ntarimo urabyumva yumva babyumva nuko uratangwire kwandika byaguswaye umwanya ungana gutse kugira ngo ushike aho cyangwa kubiha abantu cyangwa bitanga kubiha babyumve gusangiza abantu kuko hari gusanga mwandika mugabo kaca byiguma nandika kera nk'umuntu araturaba udupoeme udusilamu ko nyene canke n'amazina ujubika n'amazina generally inspiré na grand corps malade umusilamu niyo twagendera ku mugabo nkashamba kandi kagifaransa kubera je no kwaka mu kirundi nahamiriza n'amasilamu niyo mpamvu benshi baho banyita papi kubera ngo andika islam kirundi kandi barabigiye ko barabikora za Kiswahili kuko kusaba ikiyumviro ntusabwa rero wanze islam ndize kwanditse mu cyongereza cyangwa mu gifaransa oya na gato wowe byakora mwanya gute kugira ngo utangwe kubisangiza abantu urumva rero hariyo ibintu bibiri hariyo kwandika no gushobora kubishikiriza kubishikiriza rero cyo twokwita uburyo bwo kubitanga twita style yawe kuko ari ukuntu usanga abasalamu benshi bafite flow imwe cyangwa bagira kumwe bafite umurindi umwe bigasaba je byarafasha umubwira amashuri gutora umurindi wanje n'ingenda bikora mugabo kugira ntangure kubi ya mbere nayigize mu 2020 ego niho nagize mu gifaransa yitwa ta fidelité mu nyuma y'icyo nayigira ejo bundi mu 2024
aho rero nizo watanga mugabo hambavu y'ibyo zo nizoshitse kumbuga kumbura aho ushaka kuzironka bagiye muri studio recordinga zirakoko mugabo n'icyo gihe ucandika wumva kwanditse uvuye ku ishure ujya mu ngamaze gushakuza wafashe kuvyerekana mu byese mu spectacle hari aho wawe wavyerekanye kugira abantu batanguze hama baguhe bakurimbure baguhe feedback nyine bakumvise bumvise kandi uvuye kubyo wanditse cyangwa ibyo wavuze. Abantu twiganye kuri CSS barazi ko yari A na B kuva mu 7 gushika mu 9 kujya twagira amapoint imbere. Njyewe ngize iwacu umwigisha agiye muri A yarampamagara bakantiza tugovuga nka histoire nkava mu ishuri wacu bakandindira nkagenda kuvuga hari handi nkaheza akagaruka mu ishuri wacu bagukosha mu jambo barampamagara agende uko no kuri kutaha barabaye umusare bake ku ishuri wacu narabicikiriza narakunda no guha no ma kermesse naragira amapoint imbere ariko rero si ibintu nakomeje cyane nagira n'amateatro muzona no muri ntibazi irya scenario nije nayikoze rero ni mbwani ibintu ntigeze nibaza yuko no bikomeza wamengo nibyo ku ishuri gusa wari ufise umugendane ya gute imeze gute n'abigeme biga ku ishuri asha sinzi ngendo kugangira ngo bisanzwe kujya ko abasanye ugira slam ukagira théâtre njye mbwira bitababaza oya ndashaka ariko Yesu wese kega abantu yemwe nta telefone mu kibumbiro yari mesh nta dukete oya cyangwa twigeze tugushikira ageze nga nawe nyine barasabye abana boye gushikira Yesu wese nabinze abana biyemera naratinya jewe sinatinya umva abamusina batinya ngo naratinya kwinjira mu migendere n'abana bigira ko ndaje narimvira nti no nkubunye duce dukunda nca tugira nca tuvuga niki cyo tubigenza gute igidomo ashaka kuvuga hari abo wasabye urukundo kimwe nawo bagusabye urukundo oya aratinya anyumvise ikintu kimwe reka ndacyihorera so before kuza kuva kuri Islam nibaza ko benshi aha muri selection nje baramuzi nka Islam mugabo baramuzwe indirimbo ze mugana navuga ko ducishira ku gato nga Islam gatoyi cyane nk'ijya tafi verite ni Islam hari acha tugabanyiriza hari aduhe agatext kamwe ka Islam ngiyo ritme nyine abantu umuislamu kuririmba bavyumvise amace tugenda rero mu gice cya kabiri kivuga butumwa naho byagenze gute byabanangije gute hama cyo twugura umurongo abako batwumiza nabo dusangire ntitwisangize inturire tuyisangire Musimana uri mu kozimana ko ndarawo muri Nigeria nuko arabwo ko umuntu ashobora kuba pastor atashengera afise hamwe bituma kaca bushikiriza gute nibaza ko tumubaza nitwaje mwisufuza nivuga mu gice kivuga butumwa nawe twumve icyo bivuga ukaba pastor atasengera office sinzi ko rero uruhege n'agaslam kumbure yo mu gifaransa ndayibuka neza yari yose yibuka gusa mushaka mu gifaransa yari yose akakorohera wowe kari hafi nagatora kari hafi ndi gusaho ndagasanga nuko ni Arnaud Robert Nganji ukamutse muziki wa muntu nova ngakona ini ego wawo nigo kurindira go zimya kamera kwa we matara gari karangora n'ubwoba none matara nayo niyatuma bako bakenera amasanamu ego gutsinda amatara none hama archive izobe gute kuko bakurika ibyo ngibyo dushaka nuko reka duce kwiyo gace ka Islam nsomara tumwumvirize gatoyi hanyuma duce tubananya n'igice kigira kabiri ari turakabuza buhinga hariya ntibazi siko ntibazi niyo neza cyane ntibazi niko ko hariya tafidelite ntukavuga fideli n'umugaragu kabaye fideli nuko tuzaje kuri ntibazi nawe ngira ngo birashoboka cyane gose ego katwumvirize abagenzi bawe ntibazi ko wamevye bazi kuremvye ntibiboneka kusigaye ugenda amenya kukabanka ko
biri mu mutima ntawo bimenya raba byararandutse bimwe wabivye warasinziriye umwasi yaravyivye raba wa mutima wari ubomvye uwo waragadutse wa mutayo kundondera warahomvye nta yanyo twari ufise yaratumutse yarazimanganye nk'umwotsi yakamanganye kwa kundondera kwa kwarahindutse umurindi wahorana waramanutse nta n'ubwihari ntawo bizi ntawo umenya ko wahindutse kugenda amenya aho nyene ayo majambo afatanywa gutaza kunywana gute ko twarimaze kwinjira mu cyo kigira vuga butumwa nivuga butumwa uwo kumva ntibazi yo havavo atarayumviriza yo kumva gute ko ari inyandiko ndoramana ego numva rero hari ukuntu bigoye kumenya uko ivyumva kuko umengo n'amajambo y'urukundo umuntu yahebwe rero uza kubitora mu nyuma na jewe nkiyumviriza bwa mbere numvise kari urukundo n'ubundi haraba masa namwe nkabona urukundo n'umuntu yababajwe depression byabo gwagwaruka gwaza kurondera n'iki mugabo uja kumva gute kubinywanye n'amajambo y'indoramana uza kuvyumva mu nyuma kuko hari ukuntu iyo uri kurashikiriza ikintu umuntu ashotse avyumva ashobora gucarambirwa kumva umengo ni bya bintu nyine yarazi ariko rero iyo uciye ubizana ahantu yumva umengo ni bya tumenyere mu buzima busanzwe aza kugira kumva ko ari ivy'Imana yamaze gushika nyina byamaze kumukorako mbega mu utangura gutora umutwe wa Islam cyangwa indirimbo cyangwa umutwe w'indirimbo tita iza inyuma waje kwanda bivana abantu wewe ubwawe jewe hari biravana hari gihe haza nk'ikimvira ikintu uvuga ko mu nyuma hakaza amajambo amatora titro mu nyuma biravana dusanze rero urugendo rwawe rw'ivuga butumwa rero byatambuye gute bije gute bitumwe n'iki bitangurira hehe umaze bike kingana gute bimaze kuva mwiki tukishimye urakoze kandi kifase nda gatoyi siniko nugacisha ko gatoyi eko Tu as enlevé ce que mon cœur aimait pour me donner ce que toi tu as aimé. Il a été brisé, mais tout était fait exprès. Tu as le consoler et le bâtir après. Mon âme se perdait, mon âme se noyait. Dans une incertitude malheureuse, je déraillais. Je perdais de vue ta mission. Je me dirigeais vers une étrangère vision, malheureuse et sans réelle valeur. À l'intérieur, je mourais sans peur. C'est ta fidélité qui m'a frappé. C'est ton amour qui m'a émondé. C'était pour mon bien, ton amour avait sondé. Tu avais promis que tu allais me faire arriver à destination à bon port. Tu allais le faire. Anse l'infidélité havuye haje fidelity nako ndavuga rero urugendo rwivuga butumwa rwaje gute byatanguye gute byatanguriye hehe no ego urakoze ikibazo ciza byatanguye igihe nakiraga kiza imyaka 16 wakije c'est 16 wakiraga saison yari nkiri mutoye bukebuke yari nk'umuyabaga birishagake aho ni hehe wakije bo ico gihe nari mu fraternité kujya bagenda mu fraternité ego hama rero niho byagiye biranzamo bukebuke turagira abagenzi kwa turasengera hamwe hama bukebuke numva yuko ni ikintu kindi ku mutima nuko byatanguye gushika n'ubu rero ndakomeza aho njyanishingiro iriye ico gihe igihe nakirakeza na ico gihe nasengera muri Église Vivante kwijabe ariko ubundi mishinga yitwa Génération du Christ Espoir de Réveil kuva ico gihe Église Vivante gushika aho usengera ubu nta handi habaciye muri ishengero oya sinovuga ko ari ahandi hantu naciye yego nuko ikibazo ene n'abajije washoka pasiteri udasishenge ega pasiteri bisigura umwungere nawe afise ibyo ayoboye afise abayoboye urumva utagira inama nk'umwungere singirana ibyo muri ngira abari ibintu byo witeze kuzoba kumbura ubyumva gute wowe najya mu mushinga mu pasiteri abumwe simaka bashobora kuba benshi kuko umvega numva barafashanya kubayobora barafashanya niba bajya abandi baba bafise isengero nabo erega nabungere umva nk'uko umwunga yatabumwe umva nk'uko abantu hari igihe bari benshi cyane ugasanga umuntu ntiyo bashobora kubavugisha bose ugasanga ukeneye abandi bazora gufasha umva simpaka umva bashaka kuba umupasiteri udafise nyine ishengero witirirwa mugabo ufise abasaho ugenda nibyo uri kurabaza bashaka kuba umupasiteri ufise urusengero nk'ubu ishengero sisi dasimba nk'ubu unye ari mu ishengero ryo kwa Alenova
hama rero ari nova n'uyu murongozi mugabo Sida Silva nawe yitwa ko ari umupasiteri arafasha pasiteri je nagiye muri mission hanze urasigarana intama z'Imana cyangwa muri EAC live show uri kurafasha intama nuko rero uratanguye imyaka 16 uri Bujumbura wagiye amahirwe ubona kwakira gakiza iyo myaka 16 ufite imyaka 16 ntavyo buri mengo warahombye waricyuze warizinze oya ndabibona ko yeje mbona ari sawa wumva igifasha burya abagenzi bufise nibo bagufasha ufite abagenzi babi cyangwa abagenzi batoroshe niho bice kugora mugabo ufite abantu b'abagenzi mu byumva kumwe muri kumwe birafasha cyane usanga ubuzima buryoshe mukizwa bo ba definition gukizwa bivuye muri vuga gukira mugabo umuntu agakira harunda mukijije bisigura ngo ubuzima bwawe mukiza bwirashobora kugukiza ko rero uzabumva kumva mu mukizwa uzabumva ngo yakijwe ibyaha barumva bamwe ugasanga hari n'amashengero bitana abahuzwa nk'aho turi kumenga nti hari abantu bavuga ngo gusaba kizwa oya ntibihuye n'idini bihuye n'uwakiza birasaba yuko mumenyana ahamaga gukora ku mutima ahamaga ubuzima bushashe niko novuga hari umuntu ashobora kuba ari mwidini abantu batibaza yuko ibyo barimo abantu basenga basanga arasukunira yahuye n'Imana ukuntu abantu batomenya n'ubakijwe ukiri muto nibaza ko unazi byinshi ibintu bijyanye n'ivuga butumwa hari benshi usanga bako baraharira utunutu rimwe rimwe harimo dusanga tuko turabona seto ku social media Yesu ari shengero yarafise ishengero sinyubakwa ishengero n'abantu mukindi ngo ishengero ry'abantu benshi bashengeye umva bivuye muri vuga gushengera abantu benshi kandi kera bashengera ibwami bagiye guhura n'umwami rero uzokumva ngo hari abantu benshi ngo bari bamukiye kuca ko ugiye koravuga niryo nishengero kandi warafise niryo nyene shengero nuko nyene bataye umva mu bihe bya none ibintu bigenda birahinduka ba isengero naryo nta sengero yarafise ishengero yarafise isengero naryo urumva igisengero rivuye mu gusenga ahantu abantu basengera wohita isengero nunga twose nacu tuyita isengero gusa rero gusa amategeko y'ubu nabira dusaba gukurikira kumvira abaturongora kuko usanga hari abaye nkuko bivuze utunenge twinshi birasaba yuko abaturongora bashaka yuko muyandikisha akamenya ninda barongoye mwigisha ibiki kugira ngo bamenye neza yuko mutari ko muragira ibintu bibi byo none abantu niyo mpamvu usanga mu bintu bya none uteza kuvuga iziniri fise intumberi inye mugabo sivyo bice bikugira isengero ubusanga isengero gusa kugira wikonforme canke ushire mu ngiro bisabwa n'ubutungane birasaba yuko ushira hizina ukaja mu nyubako akabazo kanyisombre imbere yuko gato ahabazo narifise ariko twarakoze ngaha documentaire ku byanditswe n'ikinyamakuru The College cyo kunda ko sinzi ko gisoma The College cyo kunda ko ibintu byegeranye baravuga ko muri 2050 abakristo bazoba ari bake cyane sero baravye n'uburyo navuga ngo iby'amasengero no mushe n'amashengero uko bayibona bamwe urashaka kubaza umuntu usengerayo bazavuga ngo habavuga Imana wose ndasenga tu ukumengo biragora ngo umukristo cyangirane so uko araho kuvyo bya The College karaba uno musi mu Burundi wa muri Edmonton ukaraba kwisimeze navuga ivya The College bivuga kwiki novuga yuko uko niko byamyemeze kuva kera n'intumwa za Yesu nta mahirwe bazi kuko barabatini bakeyi barabahuragura ariko byabujije kwishingiro n'Imana izimye bigenza gusa haragahaze twumva hirya no hino aho usanga hariyo amabingire yinjiye mu ntama gusa intama n'izimana izimye bigenza rero byose no bishigikira ibyo bavuze ko nta wuze amabingire arahari ntiyobura kuva kera sangira ikiganiro n'abakunzi none ko nakanya gakwiye ahubwo dushaka kwibumuze kuri hariya ndakunyotewe feedback imeze gute ego feedback nakunyotewe uko twayirangije ngaha twaraganiriye ubona uyumva gute feedback ubona ari ya gute je mu vuga ni nziza numva abantu bariko abayumvise barambwiye ko bashimye ingene inyanyuwe bambwira ko bashimye ingene twabyifashemo hama rero je numva ngo ni nziza ngira ko ndanabashimira muri ya live show na cyane
nagira ngo Africa Nova ari Nova uramukiza Edmonton na Montreal yani hada na Quebec niba hihenze yego rero nashaka no kubashimira ko mwashoje ushika hano bwashobore kwishikiriza yego uretse kuri YouTube arandiri diso platform oya ntangi platform irimo mengo ni indirimbo yaba ntibazi yaba ndakunyotewe biko kujana muri album shoko zoba yitwa gute abantu boyiteganya cyane sindatoni ngene yitwa ko ari tuntu turimo ndiko ndategura ariko mu mwaka uza bingende neza mu mpera z'umwaka uzigiye nk'iki nzona ikoze indirimbo zingahe utekanye ndatekanya indirimbo 8 harimo amaslame n'indirimbo album y'indirimbo 8 ni daslam nka zitatu zibiri hamwe n'indirimbo nuko reka twizere ko isho kutwara nize nagenda kunyotewe nta ubizi hari indirimbo zawe za kera zindi tutamenye bon twe tutamenye hano mugabo abandi bazimenye hari ico kugarukamwo kwiri cyane iri remix mu album oya hari nk'izoga ko zimeze nkitwa neme gukurikira ndayikoze mu 2015 indirimbo yanyoheye cyane kandi abantu bishimye cyane gose 2015 izo mu album ikigaru après 10 ans iraryohoye gose namwe muyikunda iyo inzoza kumba n'izindi umva rero abo umugambi ugeze kuredi maze kugira ibikorwa bitatu hasigaye 5 ngira ngo mu mwaka album izodushikira